Iyo umuntu ajya mu rukundo aba ashaka yuko abantu buzuzanya, iyo abantu bari mu rukundo bashaka kuzuzanya, ariko hari aho bigera ukabona ko umuntu akubangamira ndetse ukabona yuko umukunzi wawe akubangamira. Uyu munsi rero ngiye kubwira abagabo 5 canke abasore 5 nimba mugikunda n'umugabo canke n'umusore ameze uko, ubimenyekane mu gihe mutarabana urashobora guhindura, kuko ntuzokwigera umerewe neza, kuko iyi mico 5 bafise ibigoye cyane kuyihanganira. Hari aho bigera igihe ukabona ko umubano wanyu ugoye, hari igihe biva ku mugabo cyangwa ku mugore, ugasanga muri urwo rukundo ubayemo nk'agasho cyangwa prison. Hari aho bishika bakabibona baza babana, aho bibagora kwakira, bamwe baca bahitamo gutandukana, abandi nabo bagahitamo kuhaguma, bakagumira aho usanga umuntu ababaye kandi cyangwa atanezerewe. Hari abatombora amahirwe atagira bose, amahirwe adasanzwe, bakayibona hakiri kare, ariko nubwo babibona harimwo abahitamo kugira abahitamo kutabiha agaciro, ahubwo bagaha agaciro urukundo, bakibaza yuko bizohinduka uko iminsi izohera, ariko ugasanga birangiye baruguyemwo. Aha rero ibintu 5 babibona ku musore mutarabana, uzohite ubivamwo ushakira ahandi canke urindire uyundi, kuko nimwabana uzicuza, kuko ntuzoba ufise freedom canke liberty canke ngo ubeho utekanye, kubera ko abagabo canke abasore bameze uku baragoye cyane. Ibimenyetso by'abagabo canke by'abasore canke abagabo kwirinda byashizwe ahabona n'ubushakashatsi ndetse n'icigwa cyakoze cyiswe nature human behavior canke la nature du comportement humain, aho iki cigwa cyakozemo abashakashatsi n'abanyabwenge, aho basohoye umutwe ugira ngo le type d'homme à éviter à tout prix c'est la science, ubwoko bw'abagabo 5 bo kwirinda cyane. Ku bwabo ngo hari abagabo usanga bafise inyifato ziteye amakenga, le comportement douté canke doubt behavior, ndetse inyifato usanga zigoye kwihanganira, ndetse zinashobora kuba zinasubiza inyuma n'agateka k'abagore. Nuzibona rero umukobwa we mutarabana ushaka kurinda umutima wawe, uzomwirinde kugira ngo ntuzotangare wabona bihindutse, kuko abantu benshi bakunda kwibaza yuko umuntu ngo azohinduka nibabana. Icyo ndagusaba ni kimwe rero, no gukora subscribe cyangwa abone, kugira ngo uzokurikirana ibiganiro byinshi by'ubwenge, tuzakurikirana n'inkuru nyinshi z'urukundo zizaca kuri iki kintu iminsi yose. Nimba ariko nabishaka gem paynes na commentaire. Abagabo 5 bavuzwe muri iyi raporo ya nature human behavior ni abahe? Umugabo wa mbere ni umugabo agucunga cyane. Kubw'iki cigwa cya nature human behavior, umugabo ameze uku ni ukumwirinda cyane mu gihe umumenye utaramujyako. Gufuyira ukunda birumvikana, ariko hariho abarenza urugero, ugasanga umugabo ashaka ko umugore yagiye bijyana, agashaka ahantu atanu, ugasanga umugabo ntahantu yoshobora kwemera ngo umugore ajeyo ngo aje wenyene. Ukubaka ni ukugirana icyizere, confiance cyangwa confidence, ndetse no kuba umugabo agucunga cyane nabyo birerekana ko atakwizera. Mu gihe mu rukundo ubayemo umuntu agucunga cyane, akantu kose agakurikirana, umuntu ntabakwizera. Nivyo kugira amakenga birakenewe, ariko hari igihe ubona ko biteye amakenga. Iki kigo cya nature human behavior cyerekana ko hari n'abagabo ngo iyo batwaye abagore babafuhira ku buryo batemera ko banavugana cyangwa banavugana nabi iwabo, cyangwa batemera kujya iwabo kuramukanya. Ubushakashatsi bwerekana ko abagore bafise abagabo babacunga babayeho bafise agahinda gakomeye mu mutima. Ubushakashatsi bwa nature human behavior buhanura ko abakobwa mu gihe ubonye umugabo ameze uku cyangwa mu gihe utaramujya ko, mu gihe abikweretse kiri umusore mutarabana, bisaba ko mwobivamo, kuko uzokwama ubabaye, ndetse ntuzoshobora no kubyihanganira. Umugabo wa kabiri ni umugabo ataguha agaciro. Kimwe mu bintu bikomeye bikwiye guhabwa umuntu ni agaciro. Ko guha agaciro ikintu bisigura ibintu byinshi, kuko umuntu umuha agaciro uramukunda, uramwubaha, ndetse n'ibindi bintu byinshi. Umugabo ashobora guha agaciro mu gihe akikurondera, ariko bikagenda biragabanuka buhoro buhoro. Rero iyo utomboye ukabibona hakiri kare mutarabana ko atagaciro aguha, ukamusaba ko yoguha agaciro ntakaguhe, kubw'ubushakashatsi bwa nature human behavior ukwiye kubivamo kare. Ntibibaze ko
azokaguha mubana canke mubana azohinduka. Umugabo wa gatatu wo kwirinda ni umugabo ashavura cyane. Ishavu ni kimwe mu bintu ni kimwe mu bisanzwe bigize umuntu. Twese turashavura, abantu bose barashavura, ariko igitandukanye dutandukanye cyane n'ukuntu twitwara muri iryo shavu cyangwa icyo bita gestion de la colère. Ariko hari n'abagabo canke abahungu usanga bashavurira cyane abakunzi babo gushikaho babafata nabi, babakubita banabatuka, ndetse hari n'abo bishikisha buri karenga ugasanga baranabishe batitaye. Ikibabaje muri ibi nuko ivyo bakorera batitaye aho baba bari, nubwo baba bari mu bantu benshi bashobora kubimukorera ugasanga aramukubise. Abashakashatsi bavuga ko iyo ushaka kumenya nimba ushaka kumenya ko umuntu ameze neza umutera ishavu, niho uzomenya uwo ari we, kuko kenshi bakunze kubona nk'ahantu hari mu rukundo umukobwa akavuga ati James umuhungu dukundana mwiza nta ngori ibi na biriya, ukibaza yuko ubushakashatsi bwa nature human behavior buvuga yuko nimba ushaka kumenya umuntu neza uwo ari we umutera ishavu canke umukorera agakosa niho uzoca ubibona. Hari abagabo bafise canke abasore bafise ishavu rirenze cyane kandi riteye ubwoba. Ubushakashatsi bwa nature human behavior buhanura ko abakobwa ko mu gihe babona abakunzi babo bafise ishavu rirenze, rya shavu usanga umuntu ashavuye aca gukubita canke agoza isoni canke kumaramaza canke akagukorera ikindi kintu kitari ciza kandi akagikorera mu bantu. Vyoba vyiza mubivuyemo ko nimwabana ishavu ntizogabanuka, kandi ko mubana ntimuca muhuriza ko vyose. Uco wibaza umugabo ameze uku nimwagira icyo mudahuriza ko bizoca bigenda gute? Ushobora kumusaba akagabanya ishavu uko iminsi izogenda irahera. Hari uwo bikunda ko arigabanya, n'ubundi usanga ari kamere yiwe, niho rero kiba ari ikibazo gikomeye. Abagabo ba kane ni abagabo batinya kwiyemeza, engagement. Ku bana bisaba kwiyemeza, engagement na cyane ku bagabo. Iyo rero umugabo atinya kwiyemeza aba afise ibibazo gikomeye, kandi umugabo arangwa no gufata amariski cyangwa kwiyemeza. Mu gihe rero umusore mukunda atinya gufata riski cyangwa kwiyemeza, usabwa kumufasha kugira ngo arinde. Mu gihe umuhungu cyangwa umugabo atinya kwiyemeza, ntashobora kukubwira kazoza k'urukundo rwanyu, nubwo ushobora kubona ko afise ibyo tuma mutera imbere, wewe ahitamo kutabikubwira. Impamvu ubushakashatsi bwa nature human behavior busaba abakobwa kwirinda abagabo bameze nk'uku, nuko akenshi iyo mugumanye usanga yaraguhemukiye, ugasanga wataye igihe cyangwa ugasanga wataye umwanya. Mu gihe mugumanye n'umuntu atinyangajema cyangwa atinya kwiyemeza, ni hamwe usanga ushobora gusanga wabiteremo umwanya, kumbe nawe we bitamurimo. Mukunda n'umuntu ushaka yuko mubana ariko wewe atagize, wewe adashaka yuko mubana, atari byose bipfira hehe? Bipfira kuba atinyangajema cyangwa atinya kwiyemeza gusa. Umugabo gatanu wo kwirinda ni umugabo atigera ashima ikintu na kimwe kuri wewe. Mu majambo make umugabo w'intashima. Ikosa canke mistakes abantu bakunze gukorana cyane abakobwa, no kwibaza ko umuhungu azohinduka. Kumwe ashobora gukorera ikosa, ukibaza ati kwakorera ikosa iri azohinduka, ugasanga biranashyitse anakoze amakosa ntanasabye n'imbabazi, ukibaza ngo azohinduka. Hari igihe usanga umukobwa ari mu rukundo ugasanga ukundana n'umuhungu adashima ikintu na kimwe, cyangwa asanga uri ku mugabo adashima, nubwo ukora ibyiza bingana gute akaba atigera ashima. Mu gihe ubibonye mutarabana, si ikintu cyoroshye gishobora gutuma ubaho utanezerewe, kuko umuntu w'intashima nubwo mukorera ibyiza 99 hagiye ikintu kimwe kitagenda neza, wewe kubera ko adashima azokama yibuka icyo kintu kimwe kitagenze neza, maze yibagize ibyo byiza 99. Ubushakashatsi bwa nature human behavior burangiza buvuga ko mu gihe wahisemwo umugabo warahisemwo umugabo afite ibintu asanzwe afite ibintu bitanu, icyo usabwa ni kumenya uko ubibamwo no kumenya uko mubibanamwo, canke
ukagenda umusaba guhinduka buhoro buhoro, kuko nta kidahinduka mu gihe umuntu abishatse. Mu gihe ugiye amwinga buke buke buhoro buhoro arashobora guhinduka. Ese ubu bushakashatsi bwakoze abagabo 5 bo kwirinda, nimba uri umukobwa cyangwa nimba uri umuhungu ubivuga ku iki? Bashobora kuja muri commentaire batubwira. Icyo ndagusaba ni kimwe, ni gukora subscribe cyangwa s'abonner kugira ngo uzokurikirana ibiganiro byinshi byigisha bizabica kuri icyo iminsi yose. Nimba bikoze nabishije ko jeme pagitani na commentaire. Ese nimba uri umukobwa, hari umuhungu mwiza gukundana afise ibi bintu 5 wo kwirinda? Murakoze.